Alright, so MCA aka Bombardment, I'm back again. 2057 Films Productions. Alright, it's your Buja Presence. Bombardment. I'm back again in Dundi.com. Anyamuneka nimbutaka subscribe nicho geni nako kanya with MC Bombardment intare y'umuji kwanza. Araba uko byageze mu gice cya kabiri. Mutama Banderasi iyi episode ya gatatu ndakuzaniye. Amugisha cya kabiri tukabonye kwanza Mutama Banderasi umugore we wamuhaye IG ariko umugore we kuntu yamurebye zari biteye ubwoba banze yaramuvangiye. Iyo ni episode ya kabiri previously. Izo nizo twaraze mu gice cya kabiri nyamuneka. Iyo ni bodyguard ya Mutama Banderasi akubita umuntu umutwe akagwaza kanza gasinzira. Mutama Banderasi episode ya kabiri kwanza iyi. Nagusanze wawe ndagucugutwe. Ubu naho sanze wanje. Twe ntamenye kuje mu kumutego. Ugenda gukatagura ibipande. Anza nigikoresho canje. Iyo ni episode ya kabiri nyamuneka ni mutarayirevye. Awendeka ndakubati uramvye byinshi cyane. Iyi ni Mutama Banderasi episode ya gatatu. Nubwo bwo tuyitanguye kwanza, nubwo bwo tuyinjiyemo. Isho Buja Media, Isho Buja Presence, Isho Buja Entertainment. Mutama Banderasi ariko kwanza ndakwibutsa yuko iyi ari yo filime iriko yarebwa n'abantu benshi cyane mu Burundi hamwe no mu bice bitandukanye. Ati karamvunye, iyi ni indundi.com. Mutama Banderasi, iyi ni episode ya kabiri twayibonye mu gice cya kabiri. Umwana mukubita kick akagwa ku kilometero. Uyu niwe mwana wenyene yubahuse Mutama Banderasi akamukozaho umugere. Mutama Banderasi ni mu bice twamubonye mu gice cya mbere n'icya kabiri. Afise na bodyguard ziwe zibiri. Arwaka Batman wo mu Burundi amukubisa kick. Arwaka uramubona ariko Batman wo mu Burundi. Uyu mwana ni mu bice twamubonye mu gice cya mbere mu gice cya kabiri kwanza. Agendera mu miyaga akanyika akubita umuntu atagukoze kwanza twayibonye mu gice cya kabiri. Nyamuneka nimutayirevye cyogene nako kanya iri kuri YouTube nunyarukire ko uyirabe. Uramubona ariko umwana afise ubushobozi budasanzwe kuva kuri bamwezi gisabo. Ayi niyo mano ndakuzaniye kwanza utari bwigere ubona kuva mu 80. Umwana agira mu miravyo, agira mu miyaga aranyika kandi. Arwaka Mutama Banderasi kwanza ariko Mutama Banderasi bigaragara yuko atameze neza cyane. Wibuke mu gice cya kabiri umugore wiwe yamuhaye IG ariko umugore w'ukuntu yamuravye ubanza umugore wiwe kwanza yaramuvangiye. Mutama Banderasi kwanza areba ibyezi atangura kumva ikizunguzungu kwanza. Umwana kandi afise ukuntu akureba akagukontrola atagukoze. Uramubona ariko indundi.com. Alright, so ukamenya ngo iyi ni indundi.com. Mutama Banderasi kwanza ayikubise hasi ikizunguzungu cici cyane arangije yikubita hasi. Umwana afise ubushobozi budasanzwe nakubwiye agukontrola atagukoze. Uramubona ariko nuruzingo ariko shahwe ibintu akora ntibisanzwe. Ibintu akora ntibisanzwe kwanza. Mutama Banderasi ubanze ivyo birangiye sinzi. Uzi nikindi ntarangije gahunda. Narangije to finish. Alright, so ukoze neza cyane kwanza we. Umwana nayagushiriye Mutama Banderasi hasi arangije akora mu mufuko hari ibintu yavanyeyo. Bimeze nk'ifu arangije arabatumurira boss arangije aza no kwa Mutama Banderasi nawe aramuhuhira kwanza. Umwana arangije arikocinga inkoko irareba ibi bintu. Umwana arikocinga arangije akurebera hejuru. Yakurebeye hejuru umutwe urasonga ku mwana avana imbaraga zitanzwe ubushobozi budasanzwe. Arangije abagabo arabikora arangije bacishaho. Inkoko yarirukanse. Inkoko kubibona yarirukanse. Mudogo umukobwa wa Mutama Banderasi yaciyeho nkuku abonye abantu banyika. Umwana Batman wo mu Burundi afise ubushobozi budasanzwe ayagutwariye kwanza abasaza babiri uko ari babiri arangije abacishaho sinzi ngo abatwaye hehe. Isho Buja Media niyo entertainment iriko irarekora ifilime zisobanutse, ifilime z'ubwenge kandi Banderasi iriko irarebwa cyane mu Rwanda no mu Burundi n'andi hose agiye atandukanye. Tugaruka mu muji kwanza. Asi mucara amabuja canke icyo mbona gusa ni mu Burundi
Ani mu Burundi kandi ni mu gisagara ca Bujumbura. Ari mu gisagara ca Bujumbura kunino. Ari umugabo ahagaze ku gasongero k'inzu. Uramubona ariko wanza nawe adasanzwe. Sinzi. Kumba umugabo afise amaso ya kamera. Afise amaso areba nka kamera neza nakubwiye yuko Ishubuja Media yakuzaniye impano zigiye zitandukanye. Ibi nibisanzwe umugabo areba nka Superman. Umugabo areba nka Superman afise amaso adasanzwe. Afise amaso ya kamera. Uramubona ariko wanza ari umuntu ariko ararondera. Wanza ariko ararondera umuntu amaso yo kwanza amanza akarodinga kugera ku 50 gaca subira inyuma. Ukamenya ngo uwo muntu siwe. Superman wa mu Burundi mama yake na mama Mutama Banderasi episode ya mbere ana episode ya kabiri nazi gukoreye ishugwe ry'amahwa iyi ni coming soon areka kwanza nayo maze ndayigucishirizamo umanzu yirebe akuva muri Ishubuja Media Entertainment indundi.com yibayita ishugwe ry'amahwa ntuzoyicikwe ndayibaha mu minsi nayo ishugwe ry'amahwa coming soon ishugwe ry'amahwa rero mwakubeje wowe n'ujya musorogo twe wawe ngaha kumbuga yiwanje mwakuyirigara mwibarabara gushika kumbuga yiwanje mbe kuvana kwihanikirije utumva iyo bayite kwanza ishugwe ry'amahwa ni coming soon andayibanya mureka nimwitinye MCA aka bombardment intare y'umuji mbega mwana ko mbona washavuye nibiki nta kimwe nyoko nta kimwe no kuri ibyo ari byo byose hariho ibyo umbisha we gumumpisha kandi byose byiza kumpisha mwana w'umwana wanjye nta kimwe cyo tumushira umutima yajiro nyoko jewe icyo nkubariye bacumugani mu kirundi bati yihisha rihisha uwo ryo bari uriye kurampisha ari jewe wari ukwiye kubwira ukamenya ngo iyo bayita ishugwe ry'amahwa ni coming soon nyamuneka ntuzoyicikwe ishugwe ry'amahwa kuva muri Ishubuja Media Entertainment keza agika ari kubona n'amaso yanje nambona andi mashugwe ma telefone uri shugwe rutandi mashugwe yose maze kubona urishugwe ritukura urishugwe riruta andi mashugwe maze kubona bayita coming soon ishugwe ry'amahwa iracamandanya ni publicity kwanza ndagucishizemo andakwereka ivyo ndagufitiye muri Ishubuja Media keza mwana wanje nagukuye kure niyo mpamvu nagutaziriye ishugwe ry'amahwa ibaza ariko coming soon MC bombardment ndayigwa mu misi ntiwitinye intare yo mujira ya ufise bombardment izo areka kwanza tubandanye na Mutama Banderasi tugaruka hakuno yo kumbe muse Mutama Banderasi baramuboshe bamuzana hakunino baramubosha ivyo yigenje uwo mugabo umwibuke muri episode ya mbere nyamuneka ni mubi cyane izo sigiwe rirapfunagurika twaramubonye ni mubi cyane nawe ni mubi cyane uramwumva ariko arapfunagurika we ni mubi cyane twamubonye Mutama Banderasi bamukora mu gahanga bamukora mu gapaski wiwe Paxi umutipa mukura amenya abiri amukura amenyo Mutama Banderasi ivyo yigenje noneho yagiye yafatwa tera yindi boxi umutipa mukura amenyo boss wakoze akazi keza gose kandi ivyo wakoze zofara vyibagiye warantabaye ati warantabaye zo telefone ati ino tuanze nzoyigwa ku telefone umwana arangije akora kugutwa arangije caho umwana arangije caho mama yake na mama usiko bikaze iyi filime ni indundi cyane ni Amerika mama yake na mama umwana akoze kugutwa arangije acaho asigara impuzi yonyene hasigaye impuzi yambaye yonyene uyu mwana arakaze cyane afise ubushobozi budasanzwe inoti ndayigwa ku telefone umwana arangije acaho Mutama Banderasi ni episode ya 3 ndakwibutse kwanza boss uwo umugaga we niyikoraho afise abamubrosa abamukaravya bose we ukamenya ngo niyikoraho abamutamika boss wo mu gisagara ca Bujumbura we afasha sha afise bodyguard ziwe yizera cyane ariko kwanza amazina kwibutse yuko Mutama Banderasi yarifise bodyguard ziwe zibiri nazo z'abakobwa ariko barazice bano bagabo episode ya mbere ni yakabiri twagiye tubibona Mutama Banderasi uko yigeje agiye yabona noneho ese hano azohava gute mutipa muko yandi menyu aramwica noneho hano azohava gute mutiranje no nkatsimwe z'abanyarinyari
iyi ni induni.com nayikuzaniye nyamuneka nayikuzaniye boss avaye uramubona ariko wena ni mureke mutipe yagoma mutere njonogo zo mu menyo zo mu ngoto umenya ko umugabo adasanzwe. Alright, so we Mutama Banderasi we nani duakanya nawe duakanya Mutama Banderasi uko yigenje asinzi hano ngo azohava gute bamubashe shaho bamutweze vyo ugize umuntu akomeye cyane bwa mbere waji wanje ucugutwi wakabiri nji wawe ucuvura kubura ako niba giye kugoje n'umuntu umwicare kusha wewe ino murakomeye cyane Jerije mutunzi wa mbere ga mugisagara ca Bujumbura Jerije mutunzi wa mbere hano mu gisagara ca Bujumbura turamuzi woni boss millionaire Mutama Banderasi isasu ku ruhande ngoma ndakora je ni nyamaso uzomara imisi ibiri utagwa amazi utajya uzomara imisi ibiri utanywa amazi utajya kumwe ako je mara guca amatwa abiri ngoma ndaguce amatwa abiri kwanza vuno kuguru genze guca amaguru abiri imisi ibiri utajya ku munsi wa gatatu ndaguca amaguru nzokurjisha ninaza musigira gatatu ngenda ukuremwa amaso kwanza yo Mutama Banderasi DC yo uramubona ariko Mutama Banderasi umukobwa wiwe bamuteye imbanyi none raba ivyo bariko baramukorera bamuzomukwamwa amaso bamuvuna amaguru barangije bamwice boss we Mutama Banderasi asinzi ngo bizoherera he sinzi ngo hano azohava gute iyi ni isho Buja Media ariko kugeza zino film zisobanutse 5/5 MCA aka bombardment Burundi mu ingarugari with special sound Mutama Banderasi bamuboshe nk'impene disi yo imisi itangura kuza mu mutwe ukamenya ngo umugabo byamukomeranye kwanza we Mutama Banderasi sinzi tukaruka kwanza kuri Superman wo mu Burundi uyu mugabo twamubonye afise ubushobozi budasanzwe amaso yiwe ni nka kamera arareba abugiye no hakuno amaso yiwe ni nka kamera nyamuneka uramubona ariko Superman wo mu Burundi namuzanye kuva kuri bamweze gisao kuva isi yaremwa ano bwa mbere mbonye umugabo afise amaso nkaya ako kanya kumbe mukobwa wa Banderasi ubanza ari wanje byari kararondegwa umugabo yaramubonye amaso yiwe ararodinga kwanza agako 90 mukobwa wa Banderasi ati ni wonyene ushaka ni wonyene mukobwa wa Banderasi uziko ari wanje ati arayije araguruka umugabo nasanze Superman wo mu Burundi right so Mutama Banderasi arangije ava yacu umukobwa wa Banderasi adusize bamwatase sinzi ngo mukindi gice bisogenda gute Mutama Banderasi azova gute akugiya umukobwa wa Banderasi kukiba murondera coming soon.